Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bene data bakunzi b'umusaraba muherere hirya no hino kuri ino migabane ine igize isi. Ubuntu n'amahoro biva ku mwami wacu Yesu Kristo bishibamire imitima yanyu. Ndashimiye Imana data wa twese wo mwijuru, se umwami wacu Yesu Kristo buno buntu yongeye kutugerera kaduha kano karyo canke kano kanya ko kuganira ijambo ry'Imana. Imana iragahezagirwa kandi namwe ndabashimiye kano kigoro umugira ko gukurikirana zone inyigisho zacu. Imana ibahera umugisha. Nuko rero kaze mu nyigisho zacu z'uno munsi. Uno munsi dufise sijebwa ngo ntavyo wagomba, ntavyo washaka, ariko gasanga vyakoretse. Ntavyo wagomba, ntavyo washaka, gasanga vyakoretse. N'uyu muntu ari muri no situation ntabwo abagomba gucumura, nukuri ntabwo abavyipfuza, reka gasanga vyakoretse. Ari muri confusion, yabuze uko abigenza nuko abikora. Nukuri umutima we urarushe, yama yariri Imana kenshi, amasengesho yiwe yamarimwe umwikomana, ndabigenze gute bino bintu? Ko jewe mbona ntipfuza kwama ngwa muri kino caha, ko jewe urubona ntipfuza kwama ngwa muri bino bintu, ariko raba ukuntu vyampinduye umuja. Mana ntabara ugico nkoreye. None umuntu twiye kuganira nawe uyu munsi ndetse nejo na hirya yejo tuzokomeza tuganira. Nuko rero reka tujye gusoma amajambo y'Imana dusanga mu cete Paulo yandikiye ishengero ry'i Galatiya. Icete Paulo yandikiye ishengero ry'i Galatiya, arico bita Galatiya, ibice 5, duhere ko n'umurongo wa 16. Indanzi y'amajambo iravuga ngo ubugingo bwo muri mpwemu. Ndavuga nti mugendeshwe na mpwemu, niho mutazoshitsa ivya kameremere kanyu kipfuza. Kuko kameremere kipfuza ivyo mpwemu yanka, kandi mpwemu ipfuza ivya kameremere kanka. Kuko ivyo bihiganwa ngo ntimukore ivyo mugomba. 19. Kandi ibikorwa vya kameremere kacu biramenyekana nibi: ubushakanyi, bihumanya, ivy'isoni nke, gusenga bigirwamana, uburozi, ubwansi, intonganya, ishari, uburake, ikeba, kwitandukanya, ibice, igono, kuboregwa, kudandahirwa n'ibindi bene ivyo. Ivyo nabibaburiye nkuko nabibaburiye kera, yuko bakora ibisa bityo batazoragwa ubwami bw'Imana. Amen. Naya majambo y'Imana katwange ko n'umurongo wa 24. Kandi abakristo Yesu babambanya kameremere kawe nivyo gahahamiye, nivyo kipfuza. 25. Niyo namba tubeshwaho na mpwemu, tiyobogwe na mpwemu. Amen. Naya majambo y'Imana tugiye guhagararaho mu kuganira. Niwe muntu gize iminsi iri muri kino kibazo, nukuri wumva urushe, wumva uri muri confusion, wumva umutima uremerewe, kuko ivyo wipfuza, ufise imigabo cyangwa ufise wumva wipfuza kugororoka, gutunganira Imana, kubaho ubuzima bwejejwe, ariko ukisanga hari ibigenda birakuvogera vy'ivyaha, kandi ivyo kabigamwe utabishaka. Wumva ukeneye ikintu co gufasha kurengera canke kujabuka ivyo bihe, ukabaho ubuzima bwejejwe kandi butunganye. Nerino jambo ry'Imana rero dusomye ni kino cete Paulo yandikiye ishengero ry'i Galatiya. Yariko arereka bano bantu rino shengero ry'i Galatiya ukuntu umuntu yobaho anesha ivya kameremere kifuza. Kuko twabonye neza hariya ku murongo wa 17 yuko kameremere kipfuza ivyo mpwemu yanka, kandi ngo mpwemu nawe akipfuza ivyo akameremere kikanka. Ngo rengo ivyo rengo bica bihiganwa ngo ntidukore ivyo tugomba,
kandi natwe ubwacu tuba twifuza gukora ivyo Imana igomba, tuba twifuza gukora ivyo mpwemu agomba, ariko ugasanga kameremere kama kavogera. Niwe rero tuko turaganira uyu munsi ufise ino ngwano urimwo itasanzwe, kameremere kama kakuvogera igihe cose ugomba kurongora na mpwemu, igihe cose ugomba gutunganira Imana, kameremere kama kakuvogera. Nino jambo ry'Imana rero tugiye guhagarara mu ngo tuganire, ubona ico wokora. Navuze ngo tuzobana tuganira ku munsi w'ejo no ku munsi ukurikira uko Imana izogenda tuyobora, ariko uyu munsi hari ibintu ngomba kuganira nawe. Wowe ugize iminsi urihirwe na bino bintu, ugize iminsi uri muri confusion kwa kino kintu, hari amajambo y'Imana, hari ukuntu amajambo y'Imana yavuze aha ku murongo wa 19 ngo kandi ibikorwa vya kamere kacu biramenyekana n'ibi: n'ubushakanyi, ibihumanyo vy'isoni nke, gusenga ibigwamana, uburozi, ubwansi, intonganya, ishari, uburake, ikeba, kwitandukanya, ibice, igono, kuboregwa, kudandarwa n'ibindi bene ivyo. Ijambo ry'Imana rivuze ngo n'ibindi bene ivyo byumvikana ngo n'ibindi, hariho n'ibindi vy'ivyaha bifatiye kuri kameremere bimeze gutyo, ngo nizo kameremere kanka kama. Rero ndeka tuganire mu ijambo ry'Imana. Mbega worengera gute ibi bintu? Ubwa mbere na mbere reka ndabwira ngo hariho umuryango canke hariho ahantu bikunda kwinjirira, ko ntibipfa kwizana, bifise urugwi vyinjiriramwo, bifise umuryango vyinjiriramwo, kugira ngo wisange muri iyo situation hari ahantu hari ikintu vyama vyitiza kugira ngo biguhe kugwa muri iyo situation. Hariho umuryango vyama vyinjiriramwo, hari umuryango buno bushakanyi bwinjiriramwo, hari umuryango iri shari ryinjiriramwo, hari umuryango kuboregwa kwinjiriramwo, hari umuryango kudandirwa kwinjiriramwo, hari umuryango ubwansi bwinjiriramwo, hari umuryango ibyo kwitandukanya n'ikeba byinjiriramwo, hari umuryango kwiba byinjiriramwo, hari umuryango kwica byinjiriramwo. Reka rero ndagusabe, hari umuryango kandi nawe ugegeje kwiyumvira urabona neza ko ari ahantu vyama bica, birafise ahantu vyama vyinjirira. Ico cane kuva kukwinjiramwo uko nyene, eka kirafise ahantu cinjirira, kirafise umuryango cinjiriramwo. Rero ikintu ca mbere wari ukwiye gukora nuko ugara uwo muryango, ubera amaso uwo muryango, ukawugara, ukirinda kwama wugura uwo muryango. Nimba bica muri entourage urimwo, nimba uwo muryango ari abagenzi mugendana, raba ukuntu wirinda. Kw'ijambo ry'Imana hariya muri Zaburi ku murongo wa igice ca mbere ku murongo wa mbere riratubwira ivy'umuhingwe, vy'umuntu atagendera mu nama z'ababi. Rero twebwe ukuntu inama z'abantu kanaka batwegereye zishigikiye ivyiyumviro vy'ivyaha, ukuntu ziza konona umuntu muzima zikamugira ukundi. Rero ijambo ry'Imana ngo hahira umuntu yirinda ivyo bintu, atagendera muri izo nama z'ababi, ivuga ngo aticarana n'abacokoranye. Rero iyo bimaze kuba bimeze gutyo, gasanga muri entourage ufise canke muri abagenzi ufise, niho hama niko rugi rw'ivyama biza kukugwanya, bikagukana biguta muri caha, bigaca biza bikakubuza amahoro. Ikintu ca mbere ukwiye gukora nuko uwo muryango wowugara, ukigirwa kure, ukiekarta, ugahunga abo bantu. Kw'ijambo ry'Imana riratwereka neza ku muntu iyo hari imiryango mwene iyo yama imwegereza icaha, yama imuta mu caha, canke ifise intumbero kumuta mu caha, umuntu ayihunga. Tubona akarorero kuri Yosefu ukuntu yahunze imbere ya muka Potifari ashaka kumuta mu caha. Rero hariho abantu ba muka Potifari bameze gutyo, hari abantu usanga umuntu agendana nabo ntabwo biba bisanzwe kwikuramwo ngo jenga nzokwikiza, nzokwirinda, ntaco bizontwara, nkomeze mbana nabo, ntaco
uzosanga wama wisanga muri iyo confusion nyene. Rero ikintu coba ciza nuko wosanga urondera umuryango, nimba ari yo entourage, nimba ari abagenzi mugendana, nimba ari abagenzi mwigana, sinzi uburyo muhura n'abo bagenzi, sinzi uburyo mubanye n'abo bagenzi, ariko umuntu wese akwegereza icaha, manza wiyekarte nawe, fata distance, birasaba ikiguzi bino bintu. Rero fata distance, gira ico ukoze, emera nk'uwegeza kure abo bantu, kugira ngo manza utunganye ubugingo bwawe. Uwo muryango vyahora bica kugira ngo bigushikire ibi vyaha uwugare, nimba byitiza telefone, kuko birashoboka. Kandi muri iyi minsi murabona ko amatelefone yacu yatwegereye hafi gusumba ikindi kintu cose. Raba tubana nayo amasaha 28 kuri 28, ndetse tujaha umwanya muri nini cane. Rero nimba telefone nayo ari yizigakwereka ibidahimbara Imana, bikaza guhera biguteye mu caha, bikaza guhera guteye mu busambanyi, bikaza guteye mu kwisambanya, bikaza guhera gutaye mu byo mu gutukana, bikaza guhera gutaye mu kwica cyangwa mu kwiba, ndagusabe ino telefone mere nk'uwigirwa inyuma gatoya, ufata ama instruction ugira ukuntu bikora, uyigize inyuma gatoya kugira ngo manze utunganye ubugingo bwawe. Nimba umuryango wundi ari ibintu ugenda ubonesha amaso, ehera bagira imigabo, haleluya, gira imigabo, ubwire Imana ati Mana ndagusavye, ndakwinginze, ibi bintu nkara ndabisha amaso canke amaso agenda aranyereka nkabishaka ku mutima, none kuvyirinda gutyo. Urumva ikintu ca mbere nuko wiraba ukisuzuma, mbega ibintu vyinjirira he, mbega ibintu kunda kuntera vyinjirira he, mbega irishari ryinjirira he, mbega ubushakanye bwinjirira he, mbega ubusuma bwinjirira he. Ahifise umuryango rero manza usuzume, wirabe, urabe uyu muryango vyinjiriramwo, wugare gutyo bigende neza. Kandi umaze kuga hari ico ukora, ntibiherera ngaho. Twumvise amajambo y'Imana ngo ko kamere kutwipfuza ngo kugira ngo dukore ivyo mpwemu yanka, ngo niko na mpwemu nawe yipfuza, atwipfuza kugira ngo dukore ivyo kamere kanka. Rero ikindi kintu maze kuba umaze kubona uwo muryango, hanyuma ukawugara, hanyuma ukawubakure, n'ikindi kintu cyo gukora n'ukwegera Imana, nukwegera Imana, ugaha akaryo Imana, ugaha umwanya Imana. Kuko nimba hari ibintu bindi biza gutuma umuntu yamahungabana, hakaba ubuzima budashitse bw'impwemu, hakaba yisanga mu atagomba, hari ikindi kintu usanga umuntu afise umwanya muto wo kubana n'Imana. Hari no usanga bidashoboka, ugasanga umuntu atunzwe n'amasengesho yo kuvyuka, yo kurya nayo kuryama, hari n'abataryama hari n'abadasenga mu gufungura. Rero ikindi kintu wokora, iraba umwanya wihariye, uharira Imana, ufata ibihe vyo kurondera Imana. Yego kabisa, hari amajambo y'Imana ari no muri Yesaya 55 ku murongo wa 6 no gushika ku murongo w'7. Amajambo maravuga ngo nimurondera Uhoraho bigishoboka kwabonwa, ni mu mwambaza kiri hafi, umunyavyaha nareka inzira ziwe ugabitanyareka ugabita ivyiyumviro vyiwe, agaruka kuhoraho nawe aramugarukira, aramugirira ikigongwe, agaruka ku Mana yacu kuko ikunda guharira. Rero niriganuke nirino jambo ryiza, urondera Uhoraho, fata umwanya kurondera Imana. Imana irakuze, Imana yarakurondera irakubura, irifuza kumuteramana, irifuza kumubana, irifuza kuri kuganirira ivyikugomba ko, ariko yarakurondeye irakubura. Hari ibintu bikokifye, hari ibintu vyagutwaye, hari ibintu vyagushitse kure y'Imana. Rero rondera umwanya kuganira n'Imana, raba ubuzima bwawe, urema umwanya wo kuganira n'Imana, urema umwanya wo kumva ivy'Imana ikugomba ko, ufata umwanya muremure wumva ivy'isi ikugomba ko, ufata umwanya munini wumva ivy'isi ikugomba ko, ariko ntabwo ufata umwanya munini wumva ivy'ijuru ikugomba ko. Imana irafise ivyikugomba ko,
afise ukuntu yifuza kukugira neza, kandi afise ukuntu yifuza gusora muri ico kibazo. Ariko ikibazo kimwe ufise nuko atamwanya wayihaye. Nawe ufata umwanya wo kurondera Imana, ufise ubuzima bwejejwe, witunganye, wiyeze, hamuja imbere y'Imana, wiririre uyitakambire, maze Imana izokugendera, izogusubizamwo ubushobozi bwa mpwemu yera, maze wongere ube muzima, ugire ubuzima buzima. Ivyo bintu vyako birakugwanya, ivyo vyako birakurusha, bizona akanya kokogera inyuma yawe, hanyuma uhimbara Imana, usanga ivyako biragutsinda, ntabwo bikugutsinda kuko wafashe ino ngingo yo kwegera Imana. Nuko rero ni bino bintu bibiri: icambere kurondera umuryango, ivyo bintu vyinjiriramwo; icambere kurondera umuryango, ico caha cama cinjiriramwo, ukama wasanga waguye muri ico caha, ukama wisanga muri iyo confuse. Ica kabiri ni kurondera umwanya wo kwegera Imana, ukagira umwanya wo kwegera Imana, ukagira ibihe byo kwegera Imana, ukagira umwanya wihariye wo kwegera Imana. Binashoboka ugafata umunsi ukiyiriza, ukaja imbere y'Imana ugasenga, umubiri ukawima ivyurya, ukawima ivyunywa, ukaja imbere y'Imana ukiriga ubuhorogera imbere y'Imana, gutyo Imana ikazokwegera, igusubize mu mpwemu wayo, wongere ube muzima, usange warengeye ivyo bintu. Nuko rero ni amajambo y'Imana ni bituganira uyu munsi. Ejo kandi tuzoraba ikindi kintu umuntu yokora kugira ngo bino bintu vyoye kuba gutya, ye kwisanga mu bintu atagomba, ye kwisanga mu vyaha atagomba. Nuko rero Imana iguhezegere wumvise ino nyigisho, Imana igugirire neza. We barugize iminsi urusha unaniwe, Imana ikugendere, ariko kandi bino bintu ubipratike, ubishire mu ngiro, kandi Imana ibigufashemwo. Nuko Imana ibaha umugisha. Reka dusenga Imana. Mana, ndagushimiye, haleluya, ndagukengurukiye mu izina rya Kristo Yesu Munyanazareti, bw'uno muntu mwene data yaragize iminsi arushe, yaragize iminsi ari muri confusion, eheraba yama yifuza kugutunganira, ariko akama yisanga yaguye mu mitego ya Satani, yama yisanga yaguye mu vyaha, bikamutera confusion, akama yifuza ukuntu yobigenza, akama yifuza ukuntu yokora. None rero Mana, ndamusenga Imana mu izina rya Kristo Yesu Munyanazareti, mubigire neza, mufashe, inyigisha ahantu imusanze, ntabariho imusiga, agira ino migabo, haleluya, mpwemu yera bimushoboze mu izina rya Kristo Yesu Munyanazareti. Mana, bohoke kuri ibintu byayimuboshe, haleluya, arondere no muryango kandi yimufashemwo, haleluya, uzoba ukoze umutabarira ubugingo bwiwe mu izina rya Yesu. Ubu nyina cumva buno butumwa, kuva nyina cumva ino nyigisho, haleluya, aca hembuka, haleluya, maze atangure Mana y'ubuntu kugira ibintu asambuye n'ibyo akuyeho, maze agira umwanya kukurondera, hama nawe umutabara umugirire neza. Nuko ndagushimiye ukavyukura mu bugingo bw'uno muntu, haleluya, nushimwe, nuhabwe icubahiro, ni mu izina rya Yesu Kristo nsenzemwo, amen. Nuko Imana iguhezagire, uyafasha akanya ko kumviza ino nyigisho. Tuzobana tuganira ku munsi w'ejo, turaba ikindi kintu wokora. Yesu aguhezagire, urakoze. Ukaba wifuza kuza uraronka zino nyigisho, wotwandikira kuri zi numero +260 97 90 85 006, akamenyetso ko guteranya 260 97 90 85 ubusa gatandatu, canke ukaja kuri YouTube ukandika P.T.G.A Ministry. Yesu aguhezagire, urakoze.